Umupira w'amaguru ni bimwe mu bintu bihuza imbaga nyamwinshi y'abantu. Kuva umupira w'amaguru watangira hagiye habaho impaka nyinshi abantu bibaza bati ni abahe bakinnyi bakoze kuruta abandi. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kubategurira kandi tukanabagezaho neza abakinnyi 10 b'ibihe byose bakoze ibintu byinshi kuruta abandi. Niyo mpamvu nkubwira nti ntucikwe n'ikiganiro Top 10 kuri Audience TV. Ku mwanya wa 10 turahasanga umunyabrazil Ronaldo de Assis Moreira. Uyu wamenyekanye nka Ronaldinho kubera ubuhanga yari yihariye yagaragazaga mu bijyanye no gucenga. Uyu nguyu akaba yarakiniye amakipe menshi akomeye harimo nka Paris Saint-Germain, Milan AC, FC Barcelona ndetse n'andi makipe y'iwabo nka Flamengo. Uyu mukinnyi kandi yatwaye ibikombe bitandukanye harimo nka Serie A yatwaye ari kumwe na AC Milan, yatwaye La Liga 3, atwara Super Cup 2 ari kumwe ndetse na Champions League 1 ari kumwe na Barcelona. Yatwaye kandi igikombe cy'isi ari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Brazil mu mwaka w'ibihumbi 2002 ndetse atwara Copa America mu mwaka w'1999. Ku giti cye yatwaye Ballon d'Or 2 n'ibindi bihembo bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa 9 turahasanga umutaliyani Paolo Cesare Maldini wakiniye AC Milan n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani. We tumusanga ku mwanya wa 9. Uyu mutaliyani rero akaba yarafashije Milan gutwara ibikombe byinshi, twavuga nka Serie A 7, Champions League 5, UEFA Super Cup 4 ndetse na FIFA World Cup 1 n'ibindi byinshi bitandukanye. Ku giti cye nk'umukinnyi yatwaye ibihembo bitandukanye nka Ballon d'Or 2, Bravo Award n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Paolo Maldini rero tukaba ari twasangaga ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 turasanga umunyabrazil Ronaldo Luis Nazario da Lima. Uyu niwe dusanga ku mwanya wa 8, akaba benshi bamuzi nk'igifaru. Uyu mugabo wakinaga asatira izamu. Benshi bamumenye kubera gusatira izamu no gutsinda ibitego byinshi. Yakinnye mu makipe menshi atandukanye harimo nka FC Barcelona, hakaba nka Internazionale de Milano, hakabamo na Milan AC ndetse na Real Madrid n'andi y'iwabo. Kubera ubuhanga budasanzwe yari afite yafashije amakipe yakiniraga gutwara ibikombe bitandukanye. Ageze harimo nka UEFA Cup yatwaye ari kumwe na FC Barcelona ndetse no muri Inter Milan. Yatwaye La Liga muri Real Madrid ndetse yanafashije ikipe y'igihugu kwegukana igikombe cy'isi cyo mu 1994 ndetse n'icyo mu 2002 ndetse banatwaye Copa America yo mu 1997 no mu 1999 hamwe na FIFA Confederation Cup yo mu 1997. Ku giti cye yatwaye ibihembo byinshi, twavuga nka Ballon d'Or 2, 11 d'Or 2, Bravo Award 2 n'ibindi bihembo byinshi bitandukanye. Ku mwanya wa 7 tuhasanga umunyargentina Alfredo Di Stefano. Niwe dusanga ku mwanya wa 7. Uyu mugabo ikintu azwiho nuko yakigitangaje nuko yakiniye amakipe y'ibihugu 3 mu gihe abandi bakinira ikipe y'igihugu imwe. Uyu yakiniye Argentine, akinira ikipe y'igihugu ya Colombia ndetse n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Uyu yakiniye amakipe menshi ariko iyo yamenyekanyemo ni Real Madrid kuko ariyo yakozemo ibitangaza, aho yatwaranye nayo La Liga 8 ndetse na Champions League 5. Ku giti cye nk'umukinnyi yatwaye Ballon d'Or 2 n'ibindi bihembo bitandukanye byinshi. Ku mwanya wa 6 turahasanga umukinnyi w'umufaransa Zinedine Zidane. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi w'umufaransa wagacishijeho mu makipe atandukanye, akaba yarakinaga nka nimero 10 mu kibuga, akaba yarakiniye ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, akaba yaranyuze mu makipe atandukanye nka Ken, Bordeaux, Juventus na Real Madrid. Ubu ngubu abereye umutoza.
Uyu mugabo akaba yaratowe nk'umukinnyi mwiza ku mugabane w'Uburayi na UEFA Golden Jubilee Poll mu myaka 50 yose ishize. Uyu mugabo akaba yarakinnye umukino we wa mbere mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa mu mwaka ku itariki 17 Kanama mu mwaka w'1994. Ni umukino wa gicuti wahuzaga Ubufaransa ndetse na Czech Republic, aho yinjiye mu kibuga asimbura agafasha ikipe ye kunganya ibitego 2-2 nyuma yo gutsinda ibitego 2 wenyine. Mu makipe yose yanyuzemo yafashije kwitwara neza, yegukana ibikombe, atibagiwe n'ikipe y'igihugu yafashije gutwara igikombe cy'isi cyo mu 1998. Ku giti cye yegukanye ibihembo byinshi, twavugamo nka Ballon d'Or 2, Onze d'Or 3 ndetse na FIFA World Player w'umwaka inshuro 3 zose, n'ibindi bihembo byinshi bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Umuholandi Johan Cruyff, ukomoka nyine mu gihugu cy'Ubuholandi, niwe dusanga ku mwanya wa gatanu. Azwiho kuba hari icenga ryamwitiriwe ndetse anazwiho kuba ari we wazanye icyitwa Toto Football. Yakiniye amakipe nka Ajax yayitwayemo shampiyona 8 na Euro Cup na Champions League 3 ndetse na Barcelona yatwaranye nayo La Liga 4 na Champions League 1, kandi yanafashije ikipe y'igihugu ye kwegukana ibikombe binyuranye birimo igikombe cy'isi cyo mu 1974 hamwe na UEFA Euro Championship muri 1976. Ku giti cye yatwaye Ballon d'Or 3, yabaye umukinnyi mwiza mu Buholandi inshuro 3, niwe dusanga ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa kane tuhasanga Umunya-Argentine Diego Armando Maradona. Uyu mugabo azwiho gutsinda ibitego byinshi byuzuye ubuhanga buhanitse, kandi yanahesheje Argentine igikombe cy'isi iheruka. Maradona yakiniye amakipe menshi akomeye i Burayi nka Barcelona, Napoli, Sevilla ndetse n'iwabo nka Boca Juniors, Old Boys, ari nako atwaramo ibikombe bikomeye. Maradona yakiniye amakipe menshi akomeye y'i Burayi nka Barcelona, Napoli, Sevilla ndetse n'iwabo nka Boca Juniors, Old Boys, akanatwaramo ibikombe bikomeye, kuko nka Napoli yayitwayemo shampiyona 2, Champions League 1. Kubera ubuhanga budasanzwe uyu mugabo yagiye yegukana ibihembo byinshi ku giti cye, birimo nka Ballon d'Or 2, Gol d'Or n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga Umunya-Portugal Cristiano Ronaldo. Uyu mugabo yakiniye amakipe menshi akomeye ku mugabane w'Uburayi nka Manchester United, Real Madrid, Juventus. ayafasha kwitwara neza haba imbere muri shampiyona ndetse no ku ruhando mpuzamahanga, kuko yatwaranye na Real Madrid Champions League 4, bakora agahigo ko kwitwara inshuro 3 bikurikiranya, kandi yanahesheje ikipe y'igihugu igikombe cya Euro cyo mu mwaka wa 2016 ndetse na UEFA National League cyo mu mwaka wa 2018-2019, kubera ubuhanga afite budasanzwe mu guconga ruhago. Byatumye yegukana amagana y'ibihembo, twavugamo nka Ballon d'Or 5, UEFA Best Player Award 3 n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga Umunya-Argentine Lionel Messi. Kugeza ubu uyu mugabo yakiniye ikipe imwe yonyine ariyo FC Barcelona, ayifasha gutwara ibikombe byinshi cyane nka Champions League 4, La Liga 10, FIFA Club World Cup 3, Copa del Rey 3 n'ibindi, kubera ubuhanga budasanzwe mu gucenga abo bahanganye no gutsinda umunzenze w'ibitego udasiba. Byatumye yegukana amagana y'ibihembo nka Ballon d'Or 6, FIFA World Best Player 1, kandi yatowe nk'umukinnyi wa La Liga inshuro 9. Ku mwanya wa mbere tuhasanga
umunyabrazil Edison Alente do Nascimento wamenyekanye nka Pele mu ruhando rw'umupira w'amaguru. Uyu mugabo wamenyekanye mu mupira kera yarabicaga bigacika kubera ubuhanga butangaje bwo gutwara umupira. Igitangaje kuri uyu mugabo Pele nuko nta kipe yo ku mugabane w'i Burayi yigeze akinira, kuko yakiniye Santos y'iwabo ayifasha gutwara ibikombe 26 mu marushanwa yose bakinnye, kandi akaba yarakiniye na New York Cosmos yo muri Amerika. Akaba yarafashije ikipe y'igihugu ya Brazil gutwara ibikombe by'isi bitatu, hakaba harimo bibiri byikurikiranya, icyo mu 1958 n'icyo mu 1962. Kubera ubuhanga mu guconga ruhago yari afite, uyu mugabo yegukanye ibihembo byinshi, nko kuba we na Maradona baratowe na FIFA nk'abakinnyi b'ikinyejana cya 19, kandi afite agahigo ko kuba ari we mukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi 1281. Nguyu rero umugabo dusanga ku mwanya wa mbere mu rutonde rw'abakinnyi b'ibihe byose isi yagize. Reka nkushimire wowe ureba video zose twa uploadinga kuri Audience TV, nkubwira nti kanda subscribe niba utarayikanda, ukande like, ukande share ndetse na comment, kugira ngo ukande nako kazogera kugira ngo uzajye ubasha kureba amavideo yose dushyizeho. Nkushimira cyane umusanzu ugenda uduha kureba izi video zigiye zitandukanye.
Jokic trying to get something on it. Bounces down, feet a touch. Perisic through traffic has tied the game. Ivan Perisic. Whoa, here in Moscow. Griezmann dances once again. France leads once again. Cross, Griezmann, can he pick it up? His back's to goal. How about Pogba through traffic? Second chance for Pogba! On the field to stop it. In for Kylian Mbappe now. Mbappe! Matsoukas put it in. What's he doing? Everything. Holds everything. 22 minutes. And all of a sudden, Croatia back within 2 goals. And we'll eat all of our words. Oh, my. World Cup.